Ndasubiye kubaha mwaramutse, nitwa Engineer Niyonzima Rome, nkaba ndi umukozi wa BMBC. Ubushize rero narabashikirije intangamarara ariyo introduction y'intambuko zigize umugambi wo kubaka. Uyu munsi rero nkabanje kubashikiriza intambuko ya mbere ariyo kugirisha ivyigwa byo kubaka, ariyo bita étude du projet. Ivyigwa byo kubaka bigirwa mu mice ine mikuru. Icya mbere hariho igice cyo kubonana amaso ku maso n'abagiye kugukorera icyo kigo. Igice kigira kabiri no kuja gusura ahantu uzokorera umugambi. Igice kigira gatatu ni ivyigwa bitangura ibyo bita avant projet bikorerwa muri biro. Intambuko igira kane ari nayo ya nyuma ni ivyigwa nyezina aribyo bita mu gifaransa projet proprement dit. Tugiriye ko igice cya mbere habaho kubonana kwa mbere. Uko kubona kwa mbere nicyo bita prise de contact. Prise de contact ibera urashobora kuduhamagara tukagusanga ku biro, ariko tweko tubyifuza tuba dushaka ko mudusura mukabona aho dukorera, mukadusura kuri biro cyangwa mukaduhamagara tukabasanga aho hose mwifuza mu gihugu, turahashika. Igira kabiri kusura aho igikorwa kizobereye, projet izokorerwa, niyo bita visite du terrain. Turashika aho hantu tuzokora ibyo bikorwa, tukaraba kungena aho hantu hameze, tugapima ibyo bita ama étude préliminaire, bakaraba abantu bazogenda kugucapurira cyase n'ibindi byose bazokora. Aho yabari visite du terrain igakorwa, abantu bashitse ku rubuga rw'aho hantu bakahabona kungene hameze. Aho hantu naho muhavuye hacakurikiraho igice kigira gatatu. Igice kigira gatatu bakita avant projet. Iyo avant projet ikorerwa mu biro. Muri ibyo biro rero aba engineer ba entreprise bariyo bagakora ivyigwa bijanye n'iyo avant projet. Muri iyo avant projet hakorerwa ibiki rero, nivyo twagomba tubagire ku muri. Ikiza bwa mbere hari étude topographique. Aba bagiye gutora muri visite du terrain, hari umu technicien topographe agenda ajanye nabo bantu na bagenda bari equipe na nyene ikibanza, bakahashika bagapima bivanye n'ikintu kigiye kuhubakwa. Uwo mu topographe aba yazanyeyo ibyankenerwa bazokenera muri avant projet. Ibyo byigwa bica bitangura bita étude topographique. Kigira kabiri bamaze gukora étude topographique, baragira ibyo bita gucapura, byo gutangura umugambi, bagatangura kwiyumvira aba engineer architect batangura kwiyumvira umugambi, nibyo bita conception des plans. Bagakora ayo amaplan maze kuboneka, baca bakora ikigira gatatu bita guharura, ariko bita devis. Baca baharura uwo mugambi, bakawuharura bahejeje avant projet, baca bayegeranya bagakora igitabo gisiguwe ibyo byose bizokorwa, hama bagaca babirungikira umukiriya yabibatumye. Uwo mukiriya nawe hashitse kuri etape nayo agenda akiga, karaba bakamusigurira twagize ibi bimeze uku, uburyo n'ubu, akaraba nimba ubwo buryo bateguye bungana n'uburyo we afise canke bagize bukeya kubwafise, canke ibyo bagize sibyo yipfuza, agomba kuduza akagira ibihambaye gusumba ibyo biyumviye. Aho rero ni hamwe acavuga nkeneye ko mugabanya canke nkeneye ko mwongera. Aho hose bica bivana n'umugambi uburyo yateguye. Aho biheje barabyumvikana abo engineer, buri mu engineer araza agasigura imvo iyi ni yatumye bigenda uku. Hama baheje kumvikana baca batora umugambi ugize utomoye neza. Hama icyo kigo gihejeje bagirira baricara bose, urumva avant projet yaheze, bakicarana nyene umugambi, hama bakawunoganza. Bahejeje duca dukurikira kibu cya gice kinini. Hama muri icyo gice habaho kwiga, kunonosora, guheraheza ya maplan na bya biharuro. Baca bagenda bakabigira byose bakabiheza. Hama muri iyo projet proprement dit habaho guheraheza ibyo bicapo nkuko nabisiguye n'ibyo biharuro. Kigira kabiri muca mugira habamo ibyo guharura ubushobozi, ibyo bita dimensionnement, calcul. Ni ibiharuro bakora byo guharura, ibyo cyane cyane bikorwa ku mazu y'ama etage, amagorofa.
uvuga muri ayo magorofa ni inzu nini, barakenera guharura, bakabiharura neza, bagakora agatabo ari agomba ndabereka, ni aka gatabo kaba kakozwe, baraharura iyo nzu bagaharura ajya inkingi, bijya ibyo bita amadare, ama esikariye adugamo, zijya ingazi baduga, byose biba muri aka gatabo, bikorwa n'abenjeniyeri bo muri entreprise. Hama kigira agace kagira gatatu, muri icyo gice kigira kane habamo ama études géotechniques. Dusubiye haruguru gato, iyo duheraheje cya gice cya gatatu, hari abandi bantu dukenera bazodufasha kujya dukore iki kigwa cya gatatu bita dimensionnement, ariyo bakoramo agasohoka agatabo bita note de calcul. Ibyo byigwa rero bindi bikorwa na laboratoire nationale, bayita laboratoire nationale de travaux publics. Iyo nayo ni ibyigwa bakora, bo barazana ibyuma by'iwabo bagapima ubushobozi bw'isi n'ukungene iyo si imeze hasi, atari hejuru tubona. Twe tuba twahejeje ibyo gukora ibyo tubona hejuru, hama bahejeje baca nabo basohora kandi gatabo kakwereka uko isi yo hasi imeze, hajya tutabona. Baragerageza no kuhaducapurira ukahabona, bakakwereka ku metero zingahe uzoshira. Iyi ni igicapo baba bagize, bakakwereka ahantu ukungene isi igiye igabanijemo imice, ukungene hari bagenda bavuga hari isi isanzwe, hari isi bongeyeho, hakaza n'ahantu hari ibumba risanzwe, uvuga bakakwerekaho kugira ngo inzu zobe ihagaze ku isi ikomeye neza, ahantu isi ikomeye iherereye ku metero ziriho. Aka gatabo rero niyo nzu bita laboratoire nationale niyo ibitanga mu Burundi. Uzokuzana ikindi kitari iki kitavuye ngaho uzumenye ko ibyo bintu atari ibyo bidatomoye. Duhejeje kuronka cya cegeranyo cyo muri laboratoire nationale, duca dukurikizaho kujya kurondera uruhusha rwo kubaka, iyo bita autorisation de bâtir. Ca wegeranya bya bindi byose na ya maplan mwacapura byose, mugaca mubyegeranya, mugaca muja muri ministère ya urbanisme. Iyo nayo niyo itanga uruhusha rwo kubaka. Ubwo nabwo rutangwa habanje kurabwa neza namba ibyo byose twababariye hejuru byose ko bikwiye. Aho baca basubira bakasesangura, bakaraba byose ko mwagiye mukora ibijyanye n'amategeko. Aho naho hagize akanenge babitora, duca tubisubirana tukagakosora byoroshye cyane. Hama tugaca dusubira tukabisubizayo. Ariko ibi bitabo tuba twabigwije n'inshuro badusaba, bashobora kuba 2, 5, biravana n'umugambi ukungana. Hama duhejeje amaplan duhejeje kubikora byose tubisubijeyo, rwa ruhusa baca barusohora bakaruduha, tugaca turishikiriza nyene umugambi, agaca atangura ibikorwa. Rero bivanye n'umugambi wo kubaka, urabona ko tugira umugambi wo kubaka amazu mato, aka n'akazu gatoya, si gato ku muntu, nukuvuga kagizwe n'ibyumba nka 3, umva si gatoya. Turagira n'imigambi minini no kubaka amazu manini. Iyi nayo urabona n'umugambi utari mutoya. Ibyo byose turabibafashamo kugira ngo muronke ibyigwa bitomoye, mugakora umugambi wanyu nta kibazo kibayeho. Twagomba rero tubabwira kandi n'ikindi gice cya nyuma. Icyo gice cya nyuma, iyo umugambi ari munini, ari wishyira hamwe cyangwa imigambi ya leta isaba ko habaho guhiganirwa gukora ibyo bikorwa, byo bita amamarché public. Turakora n'ikindi gitabo kimwe bita dossier d'appel d'offre, ariyo bita DAO. Turabitunganya n'iwacu tukabikora, tukagikorera umukiriya. Uyu ni umukiriya twagikoreye, hama tukakimushyikiriza nawe akagenda kugitanga, akagipubliya mu majournaux n'amamedia akorera mu gihugu cyacu no ku masite, hama bakaza bagahiganwa. Turabashimiye niba wubatse waka neza.